Amazina yanje sanzwe nitwa Twagirayezu Space Caritas, ariko izina nabatijwemwo mw'ishengero rya Orthodoxe ni Sophia. Ivyo noshobora kuvuga kuri jewe, nsanzwe ndi umugore w'umupatiri wo mu ba Orthodoxe b'Abarusiya. Rero hari abantu bagiye barambaza ibibazo ati kubera iki akina filime ari umugore w'umupatiri. Nagira ndababwire neza mu majambo avunaguye ko gukina filime si ubushirasoni. Filime tuzikina kugira ngo twigishe. Kuva na kera tukiri mu mashure y'indaro twarakina ivyo twita amateatre. Ico gihe kwaba ari ukugira turyoherwe twigishe. Rero jewe nkina filime mu mugwi witwa Bufa Burundian Family kugira ngo nshobore kwigisha indero y'ikirundi, imico y'ikirundi, ibiba vyemewe n'ibiba bitemewe mu gihugu cacu. Birafasha mu ndero y'abana kuko nka jewe mvuze ikintu cankweze cane kuja gukina amafilime nuko naravye ifilime z'abakinyi ntarinze kuvuga ngaha, zarimwo inyigisho nyinshi zamfashije kubaka urugo, kurera abana, eka muca mubona ibintu umukenyezi akenera mu rugo, ivyaba ahamagariwe gukora. Amafilime yaranyigishije cane, nca ndavuga ati ico kintu narose kikanyungura mu bwenge no mu mibereho ya misi yose, nanje ndashobora kugikora kugira ngo nigishe. Kenshi mwaramonye ngaragara mw'ifilime bise Umukirigito, ndimo mu bayanditse kandi izobandanya. Hariho n'izindi nyinshi ngiye kuzogaragaramwo nserukamwo nk'umukinyi. Rero abakunzi ba Bufa mwese ndabatumiriye, ni karibu, murahaye ikaze, mugume muraba ibikorwa vya Bufa kuko tugiye kubagezaho ibintu biryoshe cyane kandi inyigisho zizofata abakuze, abana, ugwaruka mu mice yose y'ubuzima. Kugira rero ibikorwa vyacu vyo muri Bufa bizohore bibashikira n'ingoga ku mwanya biboroheye, muca mufyonda kuri subscribe, like, partage kugira ngo bibashikire ku mwanya mwiza kandi muzoryoherwa. Imana ibahezagire.